bakunzi b'urugo rwa Yesu TV, ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi ni umunsi mwiza Imana iduhaye idushikanye ko ngomba ko tuganira ijambo ry'Imana ry'ubuzima, ijambo ry'Imana ribohora, ijambo ry'Imana riremesha, ijambo ry'Imana rikiza. Imbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, nagomba tubanze dusenge. Mwami Imana yacu, turagushimiye ko uri Imana y'icubahiro, turagushimiye ko uri Imana y'ububasha, turagushimiye ko uri Imana ikora ibitangaza, turagushimiye ko dushikanye kuri uyu munsi ubugira kandi. Reka uyu mwanya ubane natwe muri ijambo ryawe, uhezagire abumvira ijambo ryawe bose, ukomeze kubagirira neza n'abazoryumva riziremesha imitima yabo. Urakoze nyene icubahiro, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca kabiri c'abami. Igitabo ca kabiri c'abami niryo jambo ry'Imana ngomba ko dusoma muri uyu mwanya. Ni ku murongo wa gatanu, igice cya gatandatu duhereye ku murongo wa mbere. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo, bukeye abiga ibyo kuvugishwa babarira Elisa bati, eheraba aho tuba haratwagiye nk'uko nawe ubibona. None rero turakwinginze uturekure tuje kuri Yorodani, umuntu wese yicire igiti twiyubakire aho kuba. Arabishura ati, nuko nimugende. Umwe muri bo aramubarira ati, ndagusavye wemere kujana natwe abasavyi bawe. Aramwishura ati, nuko ndaje tujane. Nuko barajana. Bashitse kuri Yorodani batangura guhumbira ibiti. Maze umwe muri bo akiriko aricira igiti, injabiti imijukira mu mazi. Araboroga atewe, jewe ndagowe, erega mugenzi yari ntirano. Uwo muntu w'Imana aramubaza ati, ikorokeye hehe? Aramwishura, aramwereka. Araheza aca igiti agiterera mu mazi, ya ncabiti irareremba. Aramubarira ati, yabire. Atuma ukuboko arayabira. Imana ishimwe. N'aya majambo ngomba tumare akanya turiko turaganira. Aya majambo nayahaye umutwe uvuga ngo, igikorwa gitanguye, Satani ahaguruka kurwanya. Igikorwa c'Imana gitanguye, Satani ahaguruka kurwanya. Nk'uko tumaze gusoma, turabona hano ababiga ibyo kuvugishwa babwiye Elisa, baramubwira bati, aho tuba haratwagiye nk'uko mwabyumvise. Bamusaba ko baza guca ibiti kugira ngo bubake. Elisa arababwira ati, nimugende. Baramusaba bati, ariko turajana. Nawe aravyemera. Bamaze kugera aho baca ibiti, umwe ariko araca igiti, ngo injabiti imijukira mu mazi. Biboneka ko aho hantu hari hafi y'uruzi. Hanyuma habaye iki? Avuza karuru, akoma karuru, avuga ati, ndagowe, injabiti y'abandi, ati yari ntirano. Elisa araza aramubaza ati, korokeye hehe? Aramwereka. Twumvise icyo yakoze, yaciye igiti agiciye
akirambika hejuru ya ncabiti, hanyuma incabiti irareremba. Imana ishimwe. Incabiti ireremba hejuru y'amazi. Hano Satani yagombye guca intege abakozi b'Imana, yagombye kurwanya igikorwa cy'Imana. Nk'uko nababwiye mu mutwe w'ijambo ko igikorwa gitanguye, Satani ahaguruka kurwana. Yarabarwanije, ariko Imana ishimwe kuko umukozi w'Imana yahabonetse. Imana ishimwe kuko uwakoreshwa n'Imana yahabonetse. Imana ishimwe kuko uwari kumwe n'Imana yahabonetse. Nawe warwanije ntiyatsinze. Satani ntiyatsinze. Igihe cyose Satani arwanye abantu b'Imana bagahagarara mu kwizera, ntigera atsinda na gatoya. Kuko igikorwa cya Satani kugira ngo ace intege. Imana ishimwe kuko umukozi w'Imana yajanye n'abindi byo kuvugishwa n'Imana. Iyo atari kujana nabo bari kugira akaga, igikorwa cyaca gihagarara. Kandi nyene incabiti yari kubarihisha incabiti yiwe. Ariko Imana iriyerekana ko ari Imana y'abayizera. Imana ishimwe. Nagomba tuvugane kuri iri jambo. Aha nyene wewe watanguje igikorwa, wewe uri kurakora igikorwa, niwabona kiriko kirarwanywa, ntuzutinye, komeza gukora cyane cyane ukora usenga Imana. Haleluya, ukora usenga Imana, kuko ukora usenga ni iby'ukuri. Hariho umutegetsi umwe yavuze ngo dukore dusenge dukora, urya yaravugishijwe. Ukora usenga, kuko nta kindi gikorwa cya Satani atari kurwanya abizera, kugira ngo abace intege. Ahubwo bandanya ukomeze kuramiriza. Umukozi w'Imana amaze guca igiti, haleluya, maze guca igiti akagiterera hejuru y'amazi, incabiti yararerembye. Nukuvuga cya giti cyahindutse nka sumaku. Naho byigeze biboneka ko icyuma kireremba kidafashwe na sumaku, nta namwe byigeze biboneka. Ariko kubw'ubushobozi bw'Imana, igiti kirerembesha icyuma. Imana ishimwe. Umviriza ndakubwire, iyo Imana imaze kwishura, haleluya, iyo Imana imaze kwishura, ibireremba birareremba. Ibyari byazamye birareremba, ibyari byibiye birareremba, bikaja hejuru, bene byo bakabyakira. Imana ishimwe. Umviriza, mu mwanya muto imbere yuko ndangiza ijambo ry'Imana, Imana igomba irerembesha ibyawe byazamye. Imana igomba irerembesha ibyawe byibiye. Komeza uhagarare mu kwizera, komeza gusenga Imana. Imana igomba irerembeshe bije hejuru, hanyuma nawe wakira ibyawe. Uyu muvugishwa n'Imana, wiga ibyo kuvugishwa, amaze kubona incabiti yaciye ayitora, aranezerwa, n'abagenzi biwe baranezerwa. Nawe nibamara kwakira ibyawe bimaze kureremba, Imana imaze kubirerembesha, birya byazamye, bijya ubona ko bitagishoboka, Imana igomba ibirerembeshe. Nibamara kubyakira uzonezerwa, kandi n'abagenzi bazonezerwa. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro ko ari Imana y'ubushobozi. Ubushobozi bw'Imana bwatumye incabiti ireremba. Haleluya. Ubushobozi bw'Imana nibwo buzotuma ibyawe bireremba. Bya bindi byanse, bya bindi byazamye, bya bindi byaburiwe inyishu, nibyo Imana ni ubushobozi bw'Imana nibwo buzotuma bireremba. Imana ihabwa icyubahiro. Nagomba dufata akanya ko gusenga. Ndagusengera wowe ibyawe araho byangiye, warasenze biranka, warahamagaye Imana biranka,
ariko ndagomba nduze ukwizera kwawe, ndagomba nakubwiye ntiduze ukwizera kwawe, ongera ukwerekeze ku Mana, ongera kuduze ugushiye ku Mana yawe, ukwerekeze ku Mana Data wa twese, hanyuma ibyawe birongera kuba bizima, ibyapfuye birazuka, kumwe Lazaro yari yapfuye akaba muzima, Yesu akamuzura, n'uyu munsi Yesu aracyahari kugira ngo azure ibyawe. Mana ishimwe, Mana ihabwe icyubahiro, ngomba ndagusengere, ca bugufi dusenge, cumvira ijambo uce bugufi dusenge, ugira ukwizera. Mwami Imana yacu, Mwami Imana ubyagiye aheraho mu ijuru, Mwami ukora ibitangaza, ndazi kuri Imana yumva, ndazi kunyumva muri aka kanya, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'ubushobozi ndasengeye uwo. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Uwo ibyiwe byazamye, ibyiwe byibiye, ibyiwe byananiranye, mu izina rya Yesu Kristo ndagomba wongere ubirerembeshe, mu izina rya Yesu ndamusengeye kugira ngo byongere bibe bizima. Oh Mwami Yesu, kumuwazura Lazaro yaramaze iminsi ari mumva, hanyuma ukamukura yari muzima, yari yaramaze kunuka, ariko umukura yari muzima, mu izina rya Yesu Kristo uzurire uyu muntu yadugije ukwizera kwawe, uzurire uyu muntu ibintu byiwe, uyu muntu aciye bugufi imbere yawe, umuzurire ibintu byiwe mu izina rya Yesu. Oh, ndakwinginze Mwami Yesu Kristo kugira ngo umugirire neza. Haleluya, 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 haleluya. Uri Imana y'icyubahiro, uri Imana idahinduka, uri Imana ikora ibitangaza. Korera igitangaza uyu muntu amaze igihe aduza umutwaro wiwe, Mwami Yesu Kristo, akabona kw'ibyiwe umengo byarananiranye, akabona kw'ibyo umengo biri kure, biri bwina, ibyo biri bwina nyene ndabizuye mu izina rya Yesu Kristo, bibe bizima, bibe bizima mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, urakoze kuko uri Imana yishura, urakoze kuko uri Imana y'igitangaza. Oh, haleluya, 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 haleluya. Urakoze kuri Imana y'icyubahiro, urakoze kuri Imana ivuga, urakoze kuri Imana atarikirwa Mana. Narakubonye uri kurakora, narakubonye uri kurishura bawe, izina ryawe nirishigwe hejuru. Urakoze Mwami Yesu, urakoze ko witeguye kwishura uyu muntu ari aciye bugufi imbere yawe, izina ryawe nirishigwe hejuru. Tubiseze mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.